n'urwaruka ruhurikiye mu makomite y'umutekano ahurikiyemo bose aho bari kumwe n'umukuru wa quartier Gatunguru zone Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura umushingantahe Simoni Kaje afatikanije nabo bafashanya mu ntwaro hamwe n'umuhetsi wa koperative Sangwe aho batanguje kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu ruhesha umwaka wa 2026 isekeza ry'ibikorwa vy'isuku mu mabarabara y'iyo quartier. Simoni Kaje umukuru wa quartier Gatunguru aratubwira icatumye bifatira imikubuzo bakaja kwikorera isuku. Uyu munsi twafashe ingingo yuko ikintu ca mbere gusukura quartier yacu ni igikorwa ca mbere tugiye gushira mu ngiro muri misi yose iri imbere. Uyu munsi rero twatangwa ibikorwa byo gusukura iyi quartier. Tumaze imisi mu manama dukora abanyagihugu mu vyerekeye gusukura imbere impangu zabo, mugabo twabonye neza ko si bose bafashe iyo ngingo. Twabasavye yuko umwe wese imbere y'urupangu rwiwe ko tuza kuba isuku. Uyu munsi rero dufashe ingingo yuko twese hamwe n'abatware dusangiye kurongora iyi quartier ko twofata iya mbere. Inyuma y'ibikorwa vy'uno munsi azoca akurikizwa ibihano. Simoni Kaje atera kamo abanyagihugu bose kwihutira gusukura amabarabara imbere yaho bakorera. Akamo abanyagihugu turongoye, murabona neza ko iyi quartier yacu ni quartier nziza mbere irimo n'amazu y'ikijambere. Ikibazo rero uravye impangu zabo ingene zimeze, indani winjiye mu rupangu usanga isuku ego bararifise, ugiye hanze y'urupangu isuku ntimeze neza. Turashaka rero tubasabe umwe wese ko yofata ingingo kuzarasukura imbere y'urupangu rwiwe. Ivyo bikorwa rero bikaba vyatanguriye ku isoko ya Gatunguru bibandaniriza mu yandi mabarabara. Abaraho rero baneguye ingendo y'abantu bamwe bamwe bata umwavu mu miserege itwara amazi bigatuma iziba, abandi bakadandariza ahari imicafu myinshi yo batera n'ingwara ukamenga ntaco binona. Ewe Burundi igihugu ciwacu nitwe nyene bo kugukorera kanatsinda nta munyamahanga azoza kugitwubakira.